Qur'ani nyeranda kigabane cha 81 uhoraho avuga ati Bismillahirrahmanirrahim izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe idha shamsu kuwirat izuba n'iryazingwa wa idha nujumun kadarat n'inyenyeri zigahungurugwa wa idha aljibalu sujirat n'imisozi ikagendera yonga wa idha al'isharu n'ingamiya zifise amezi z'agaciro ntizitabweho wa idha alwuhushu hushirat n'ibikoko vy'ishamba bigakoranirizwa hamwe wa idha albiharu sujirat n'inzuzi zikatswa umuriro wa idha nufusu zuwijat n'imishaha igasubizwa mu mibiri yayo wa idha almaw'udatu su'ilat kandi umwana w'umukobwa yahambwa abona akabazwa ati bi ayyi dhanbin qutilat wishwe wagirizwa irihe kosa wa idha as-suhufu nushirat n'ibitabo birimo ibikorwa by'abantu bigakwiragizwa wa idha as-samaa'u kushitat n'ihanika ry'amajuru rigahanurwa wa idha al-jahimu su'irat n'umuriro udahera ugakomekwa wa idha al-jannatu uzlifat n'ubwami bw'ijuru bukegerezwa ku bayisilamu alimat nafsum ma ahdarat ico gihe umuntu wese azomenya ico yarengukanye fala uqsimu bil khunnas nuko rero ndarahiye ku nyenyeri zisubira inyuma aljawaril kunnas zigenda hanyuma zikihisha wal layli idha asas kandi ndarahiye ijoro iyo bugorovye was-subhi idha tanaffas n'igitondo iyo umutwenzi ubandutse innahu laqawlu rasulin karim nukuri Qur'ani yazanye n'umutumwa Gaburiyeli ذي قوة عند ذي العرش مكين akomeye kandi yubashwe mu nyonga z'uhoraho مطاع ثم أمين agamburukirwa n'abamarayika kandi w'imvuga kuri وما صاحبكم بمجنون n'uyu mugenzi wanyu Muhammadi sumusazi nk'uko mumubeshera ولقد رآه بالأفق المبين nukuri we yaramubonye Gaburiyeli mu kirere c'ijuru وما هو على الغيب بضنين kandi we singumyi kuvyo yahishuriwe وما هو بقول شيطان رجيم kandi Qur'ani s'amajambo ya satani yavumwe فأين تذهبون none mufashe iyihe nzira إن هو إلا ذكر للعالمين iyi Qur'ani si kindi kiretse ko ari inyigisho kuri bose لمن شاء منكم أن يستقيم wari we wese muri mwebwe ashaka kuyoboka inzira igororotse وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين kandi si kubera gushaka kwanyu ahubwo ni kubera gushaka kw'Imana umukama w'ibiremwa Qur'ani nyeranda ikigabane cha 82 uhoraho avuga ati Bismillahirrahmanirrahim izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe idha as-samaa'u fatarat igihe amajuru azotabagurika wa idha al-kawakibu intatharat n'inyenyeri zigahunguruka wa idha al-biharu fujjirat n'ibiyaga bigasaturwa wa idha al-quburu bu'thirat n'imva zigafurugwa alimat nafsum ma qaddamat wa akharat umushaha wari wo wose uzomenya ivyo watanguriyeko n'ivyo wacereje gukora ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ewe mwana w'umuntu ni igiki kiguhenda gushikaho wibagira umukama wawe mweranda alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak we yakuremye arakuringaniza hanyuma aragutunganya fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak mw'ishusho iyo ariyo yose yashatse nziza arakunonosora kalla bal tukadhibuna biddin oya suko ahubwo muragarariza umunsi w'impera wa inna alaykum lahafizin kandi n'ukuri hejuru yanyu hari
ababungabunga كراما كاتبين abamarayika beranda bajejwe kwandika يعلمون ما تفعلون barazi ibyo aribyo byose mukora إن الأبرار لفي نعيم ku by'ukuri abakora ineza bazoba mu ngabirano z'Imana وإن الفجار لفي جحيم naye abakora ibyaha bazoba mu muriro udahera يصلونها يوم الدين bazoshikiramwo ku munsi w'impera وما هم عنها بغائبين kandi ntibazigera bawuvamwo وما أدراك ما يوم الدين none n'igiki kizokumenyesha umunsi w'impera ثم ما أدراك ما يوم الدين kandi n'igiki kizokumenyesha umunsi w'impera يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله mu munsi umutima atazofasha uwundi ku cari cyo cyose kandi itegeko kuri uwo munsi rizoba ari iry'Imana. Qur'ani nyeranda ikigabane cya 83 uhoraho avuga ati بسم الله الرحمن الرحيم izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe ويل للمطففين bazobona ibara bakazimvyi الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون babandi iyo bipimiye ku bandi biyuzuriza ibipimo وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ariko bo iyo bapimiye abandi ku ngero canke ku minzani barabagenyeka ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون mbega bo ntibatinya ko bazozurwa ليوم عظيم kuri uwo munsi uhambaye يوم يقوم الناس لرب العالمين umunsi abantu bose bazorengutswa imbere y'umukama w'ibiremwa كلا إن كتاب الفجار لفي سجين sivyo ivyo mukora nukuri inyandiko z'abanyabyaha ziri muri sijini وما أدراك ما سجين none n'igiki kizokumenyesha iyo sijini كتاب مرقوم ni igitabo cyanditswemwo ibigabitanyo by'abanyabyaha ويل يومئذ للمكذبين kuri uwo munsi abagarariza Imana bazobona ibara الذين يكذبون بيوم الدين babandi bagarariza umunsi w'impera وما يكذب به إلا كل معتد أثيم kandi nta ugarariza kiretse uwarenza akarimbi إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين iyo asomewe amajambo yacu yivugira ngo izi ni inkuru z'abakera كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون oya suko ahubwo ibyaha bagakoze byujuje ingese ku mitima yabo كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون oya suko nukuri bo bazotandukanywa n'ingabirano yo kubona umukama wabo ثم إنهم لصال الجحيم hanyuma bo bazinjizwa mu muriro udahera ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون hanyuma bazobwirwa ngo izi ni impera mbi za bya bindi mwagarariza كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين oya sibyo ivyo mukora nukuri inyandiko z'ibikorwa by'aberanda biri muri iliyin وما أدراك ما عليون none n'igiki kizokumenyesha iyo iliyun كتاب مرقوم ni igitabo cyanditswemwo ibikorwa by'aberanda يشهده المقربون abakibona n'abamarayika begereye inganji y'uhoraho إن الأبرار لفي نعيم nukuri abakora ineza bazoba mu ngabirano على الأرائك ينظرون bazovyagira ku ntebe z'agaciro bitegereza ibyiza bahawe تعرف في وجوههم نضرة النعيم uzobamenyera ku bimenyetso biri ku mpanga zabo يسقون من رحيق مختوم bazohabwa ibinyobwa vyiza bibungabunzwe bidahera iryohe ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
iherezo ryavyo na kamoto ka miski kugira babironke nibahiganwe bene guhiganwa ومزاجه من تسنيم kandi bizoba bivanze n'amazi ya tasnim عينا يشرب بها المقربون iyo tasnim niriba bazonyweramwo abegerejwe hagufi y'uhoraho إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون nukuri abantu b'inkoravyaha bahora batwenga abayisilamu kw'isi وإذا مروا بهم يتغامزون kandi baciye hambavu yabo barabatoteza وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين kandi iyo basubiye mu biwabo bagenda banezerewe وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون kandi babonye abayisilamu baca bavuga ngo abo nibo bazimiye وما أرسلوا عليهم حافظين kandi ntibarungitswe gucungera ko abayisilamu bazimiye canke batazimiye فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون nuko rero uyu munsi harageze ko abayisilamu nabo batwenga bahakanyi على الأرائك ينظرون bazoba bavyagiye ku ntebe z'agaciro bitegereza ivyiza bahawe هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون mbega abahakanyi bahawe impera z'ibibi bakoze ego cane bazigijwe Qur'ani nyeranda ikigabane ca 84 uhoraho avuga ati بسم الله الرحمن الرحيم izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe إذا السماء انشقت amajuru niyati igahwamikwa وألقت ما فيها وتخلت kandi ivyari muri yo bikayivamwo igasigara igaragara وأذنت لربها وحقت kandi igatega ugutwi ku mukama wayo nk'uko yagezwe يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ewe muntu urizizira mu gukora ivyo ukora gushika naho uzohura n'umukama wawe kandi ivyo wakoze uzobibona فأما من أوتي كتابه بيمينه nuko rero uzohabwa igitabo ciwe mu kuboko kw'iburyo فسوف يحاسب حسابا يسيرا azoharugwa igiharuro coroshe وينقلب إلى أهله مسرورا kandi azosubira mu biwe mu bwami bw'ijuru afise akamwemwe وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ariko uzohabwa igitabo ciwe inyuma y'umugongo فسوف يدعو ثبورا yazohamagara urupfu ntazoruronka ويصلى سعيرا kandi azokwinjira mu nyenga y'umuriro udahera إنه كان في أهله مسرورا kubera ko yahora yinezereza mu bibi akiri mu biwe kw'isi إنه ظن أن لن يحور yibaza ko atazogaruka ku mukama wiwe بلى إن ربه كان به بصيرا nta nkeka azogaruka nukuri umukama wiwe yaramubona mu vyo yakoze فلا أقسم بالشفق ndarahiye kugutukura kw'izuba iyo rirenze والليل وما وسق no ku mwijima no ku vyo wegeranya ukabifuka والقمر إذا اتسق no ku kwezi iyo kuri mu mpito لتركبن طبقا عن طبق nukuri muzohura n'ibihe ku bindi فما لهم لا يؤمنون none bafise iki ko batemera وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون kandi iyo basomewe ijambo ry'Imana Qur'ani ntibicisha bugufi mu kubama بل الذين كفروا يكذبون ahubwo abahakanyi bo baragarariza والله أعلم بما يوعون kandi Imana irazi neza ivyo begeranije mu mitima yabo فبشرهم بعذاب أليم nuko rero bamenyesha inkuru y'ibihano bibabaza إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون kiretse abemeye kandi bagakora ibikorwa vyiza abo nibo bazoronka impera zidahera
Qur'ani nyeranda ikigabane ca 85 uhoraho avuga ati Bismillahirrahmanirrahim izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe was-samaa'i dhatil buruj ndarahiye kwijuru rya buruji ry'inyenyeri wal yawmil maw'ud no ku munsi w'isango umunsi w'umuhero wa shahidin wa mashhud no kucabona no kugishingirwa intahe qutila ashabul ukhdud ko barimbutse bamwe batikiriza abayisilamu mu vyobo annari dhatil waqud birimwo umuriro w'inkwi nyinshi idhahum 'alayha qu'ud nabo bari bicaye ngaho hambavu y'ivyobo wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud kandi ibyo bakoreye abayisilamu barabibona wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid kandi nta kibi bahora abayisilamu kiretse ko babagiriza ngo bemera Imana imwe rudende nyene intsinzi nyene ugushimagizwa alladhi lahu mulku as-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid Imana yo nyene kuganza ijuru n'isi kandi Imana nibona vyose innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannama wa lahum 'adhabul hariq kuri babandi baturiye abayisilamu n'abayisilamukazi hanyuma ntibihana ku vyaha bakoze nta kundi bazoronka igihano c'umuriro kandi bazigizwe bikomeye innal ladhina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir kuri bamwe bemeye bagakora ibikorwa vyiza nta nkeka ko bazoronka amatongo y'ubwami bw'ijuru imbere yayo haca utugazo iyo niyo ntsinzi ikomeye inna batsha rabbika lashadid nukuri guhasha k'umukama wawe kurahambaye cane innahu huwa yubdi'u wa yu'id niwe yatanguje indemo y'ibiremwa kandi nyuma y'urupfu azobisubiza ubuzima wa huwa al-ghafurul wadud kandi niwe nyene imbabazi nyene urukundo dhul 'arshil majid niwe nyene inganji nyeranda fa'alun lima yurid niwe nyene gukora icyo ashatse hal ataka hadithul junud mbega wararonse inkuru y'abagwanyi b'abahakanyi fir'auna wa thamud abafarawo igihe ca Mose n'abasamudi igihe c'intumwa Salehe balil ladhina kafaru fi takdhib ahubwo abo bahakanyi bari mu bugararizi gusa wallahu min waraihim muhit kandi uhoraho yabakikuje bal huwa qur'anun majid ahubwo iyi Qur'ani bagarariza ni nyeranda fi lawhin mahfuz ikomoka ku rubaho rw'Imana rubungabunzwe Qur'ani nyeranda ikigabane ca 86 uhoraho avuga ati bismillahir rahmanir rahim izina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe was-samaa'i wat-tariq ndarahiye kwijuru no kugiseruka mwijoro wama adraka mat-tariq none ni igiki kizokumenyesha ico giseruka mwijoro an-najmu ath-thaqib ni inyenyeri kayangana cane in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz ndarahiye ku mushahu wari wo wose kufise umwungere falyanzuril insanu mimma khuliq nirabe rero umwana w'umuntu muco yaremwemwo khuliqa mimma dafiq yaremwe mwima ry'amazi avanze yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib akomoka mu igufa ry'umugongo w'umugabo no mu gikiriza c'umukenyezi innahu ala raj'ihi laqadir nukuri uhoraho arafise ubushobozi bwo kumusubiza ubuzima yawma tubla as-sara'ir umunsi amabanga azohishurwa fama lahu min quwwatin wala nasir nta uzoba afise inkomezi canke gifasha was-samaa'i dhatir raj' ndarahiye ku bicu bizana imvura wal ardi dhati as-sad' no kw'isi yaca imigaga ikameza ibitegwa innahu laqawlun fasl kuri Qur'ani ari jambo rigaragaza ukuri n'ikinyoma wama huwa bil hazl kandi si jambo ryo kuyayata innahum yakiduna
يكيدون كيدا nukuri abahakanyi bo bategura imigambi mibi ku ntumwa y'Imana وأكيد كيدا nanjye nkamirira kuri iyo migambi yabo فمهل الكافرين أمهلهم رويدا nukuri abo bahakanyi nubahakanya gato kuko begereje kwibonerako Qur'an nyeranda igabane ca 87 uhoraho avuga ati بسم الله الرحمن الرحيم izina ry'Imana nye n'imbabazi nye n'impuhwe سبح اسم ربك الأعلى ninahaza izina ry'umukama wawe mweranda الذي خلق فسوى we yaremye icyo cyose aragitunganya والذي قدر فهدى niwe yagitunganyirije ibyaco atakora kiyobora والذي أخرج المرعى kandi niwe yamejeje ibirishwa فجعله غثاء أحوى hanyuma bihindura kubenja no kuma سنقرئك فلا تنسى tuzokwigisha kandi ntuzokwibagira إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى kiretse iby'Imana izoshaka kukaba nkako nizi biboneka n'ibitaboneka ونيسرك لليسرى kandi tuzokorohereza gutangaza idini ryoroshe rya Islam فذكر إن نفعت الذكرى nuko rero bibutse namba koko uko kubibutsa ko bagiriye akamaro سيذكر من يخشى ariko hazokwibuka utinya Imana ويتجنبها الأشقى nayo ukora ibyaha azokwigiza kure n'iyo nyigisho الذي يصلى النار الكبرى uyo azoja mu muriro ukaze cyane ثم لا يموت فيها ولا يحيا hanyuma muri uwo muriro ntazopfa kandi ntazogira ubuzima bwiza قد أفلح من تزكى nukuri uwiyejeje niwe azorokoka وذكر اسم ربه فصلى kandi akibuka izina ry'umukama wiwe agatakwa agasenga بل تؤثرون الحياة الدنيا ahubwo mweho mwikundira cyane ubuzima bw'isi والآخرة خير وأبقى mu gihe ubuzima bw'ubwami bw'ijuru aribwo bwiza kandi bwamaho إن هذا لفي الصحف الأولى nukuri ibi mubwirwa muri Qur'ani biri no mu bitabo byo hambere صحف إبراهيم وموسى mu bitabo bya Aburahamu na Musa Qur'ani nyeranda ikigabane cya 88 uhoraho avuga ati بسم الله الرحمن الرحيم izina ry'Imana nye n'imbabazi nye n'impuhwe هل أتاك حديث الغاشية mbega wararonse inkuru y'umunsi uzojugumiza ibiremwa وجوه يومئذ خاشعة muri uwo munsi mu maso habo hazosuzugurika عاملة ناصبة kubw'ibyaha bakoze bazoronka amarushwa تصلى نارا حامية nuko binjiye mu muriro w'icokere cyinshi تسقى من عين آنية bazonyweshwa mu iriba ry'amarike ليس لهم طعام إلا من ضريع nta mfungurwa bazoronka kiretse imfungurwa z'amahwa لا يسمن ولا يغني من جوع ntizibyibusha kandi ntizimara inzara وجوه يومئذ ناعمة nayo abandi kuri uwo munsi mu maso habo hazoba hakayangana لسعيها راضية bazokwishimira ibyo bakoze في جنة عالية bazoba mu bwami bw'ijuru ryeranda لا تسمع فيها لاغية ntibazokumva muri ryo amajambo y'imburakimazi فيها عين جارية muri ryo harimwo amariba atemba neza فيها سرر مرفوعة muri ryo harimo intebe zihandutse وأكواب موضوعة n'ibirahuri bibitswe neza ونمارق مصفوفة n'amakusa ari ku mirongo وزرابي مبثوثة n'amatapi meza ashashwe أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت mbega abahakanyi ntibitegereza igitwaza ingamiya ukuntu caremwe وإلى السماء كيف رفعت n'amajuru ukuntu yahanitswe وإلى الجبال كيف نصبت n'imisozi ukuntu yashimitswe وإلى الأرض كيف سطحت n'isi ukuntu yashashwe فذكر إنما أنت مذكر nuko rero
rero niwibutse kuko ujejwe kwibutsa لست عليهم بمسيطر ukaba nkako ntujejwe kubahindura abayisilamu ku gahato إلا من تولى وكفر kiretse uzosubiza umugongo inyuma agahakana فيعذبه الله العذاب الأكبر uyo imana izomuhanisha ibihano bikomeye إن إلينا إيابهم nukuri iherezo ryabo ni wacu ثم إن علينا حسابهم hanyuma atankeka ni twebwe tuzobaharura ku byo bakoze